Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Ndabara mukije inshuti banywanyi ba RPA mwiriwe canke mwaramutse kaze muri aya makuru yo kwigenekerezo rya 10 Mukakaro umwaka wa 2024 duyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Indwara ya kolera yateye ku mutumba Gatunguru ho muri komine Mutimbuzi nkuko muca mu vyumva abajejwe intwaro n'amagara y'abantu bariko barafasha abanyagihugu kuyirinda. Ingaruka z'ubukene bw'igitoro n'ubu ziraca hanze abanyagihugu mu mihingo itandukanye aho kibonetse naho abatware baregwa kugikamisha bironderera inyungu zabo. Muri ano makuru turabashikana mu ntara za Bubanza, Kayanza na Makamba. Imyaka 8 iraheze abanyagihugu begereye ihinguriro Buseko batabaza abategetsi kubera ingorane iryo hinguriro ribatera, ariko nkuko mubikurikira abo bategetsi ntaco barakora ngo babafashe. Sayo gusa turabafitiye n'ayandi mukanya nido. Nongeye kubaramutsa. Inyuma y'imyaka hafi 4 wahoze arongoye Burundi Petero Buyoya ajyamiye ukuboko kw'abagabo i Paris mu gihugu c'Ubufaransa iyo yari yajanywe kuvuzwa, umuryango wiwe wahavuye wemererwa gutahukana ikiziga ciwe kugira ashingurwe i Burundi. Umuhisi President Petero Buyoya yari yashinguwe mu gihugu ca Mali aho yari amaze igihe arangurira imirimo yiwe, bikaba bitegekanijwe ko ikiziga ciwe kizokugwa muri ico gihugu ca Mali kuri uyu w'Imana uza igenekerezo rya 14 Mukakaro umwaka wa 2024. Mu bijanye n'agateka kazina muntu abantu 162 nibo bamenyekanye ko bishwe, 9 baranyuruzwa babugwa irengero, abandi 34 barahagarikwa bidaciye mu mategeko. Ivyo biri mu cegeranyo c'umuhari uharanira agateka kazina muntu Ligue Iteka c'amezi 3 aheze. Egide Havugiyaremye hajejwe ivyo kumenyesha amakuru muri uwo muhari amenyesha ko benshi muri abo bahowe imvo za politike. Umuhari uharanira agateka kazina muntu Iteka baje gusora icegeranyo c'amezi 3 aheze kijanye n'ukuntu agateka kazina muntu kifashe mu Burundi. Abantu bagera ku 132 nibo bamenyekanye ko bishwe, 92 muri bo batogwa ari biziga, abantu 3 barishwe muri bimwe bita ubwicendengera butungane, abantu 9 barishwe mu bitero vyabaye, abantu 200 barapfuye baguwe ko n'ibimbomoka, abantu 37 barakorewe amabi afatiwe ku gitsina, abantu 9 baraborejwe igufa, abantu 9 baranyurujwe barabugwa irengero, n'abantu 64 bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Muri abo bantu bakorewe amabi dusangamwo abagore 11 bishwe, umugore umwe yahagaritswe bidaciye mu mategeko, abakobwa 4 bahagaritswe bidaciye mu mategeko, umukobwa umwe yanyurujwe arabugwa irengero, abana 17 bishwe, muri bo harimo 4 bishwe bakivuka, umwana umwe yaborejwe igufa, n'abana 2 bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Abanywanyi 14 bo mugambwe CNDD-FDD barishwe, umunywanyi umwe wo mugambwe SNL yarishwe, abanywanyi 4 bo mugambwe SNL, umunywanyi umwe wo mugambwe MSD n'umunywanyi umwe wo mugambwe CNDD-FDD baraborejwe igufa, abanywanyi 4 bo mugambwe CNDD-FDD n'abanywanyi 3 bo mugambwe SNL baranyurujwe baragwa irengero, abanywanyi 3 bo mugambwe SNL n'abanywanyi 2 bo mugambwe CNDD-FDD barahagaritswe bidaciye mu mategeko. Bamwe mu bagirizwe mabi akaba ari imbonerakure, abajeje intwaro, abakozi bigendereza, abasirikare n'abapolisi. Mu bijanye n'umutekano naho haribonekeza ubusuma mu bice bitandukanye bigize zone Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bo muri iyo zone bavuga ko abo bambuzi babangamira cane amatelefone ngendanwa hamwe n'amafaranga, aho ngo bikinga gahumbezi butanguye kwira. Ni nkuru dushikirizwa na Eric Niyonzima. Bamwe mu banyagihugu muri zone ya Musaga komine
komine Muha mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batewe impungenge n'ubusuma bumaze imisi bwibonekeza mu bice bitandukanye. Isoko ryacu muri iyo zone rishikiriza ko amatelefone ngendanwa hamwe n'amafaranga arivyo vyibwa ku bwinshi nabo basuma, aho ngo babangamira cane cane abakenyezi n'abigeme. Twebwe abanyagihugu muri zone Musaga turafise umubabaro mwinshi w'abasuma bagategera n'abantu ariko bagataha, nk'umuntu ariko yitaba nk'agatelefone ukaja ubona barakamutapuye. Abakenyezi n'abakobwa bobo barabatengera cane, niyo batagifise mu maboko bagasuma bagaca bashikura ubusakoshi bagaca biruka. Mu kurindira abahita benshi muri abo bambuzi ngo binyegeza mu ruzi Mpimba ruca hagati y'ibabara rya kabiri n'irya gatatu. Amasoko yacu muri ako gace atomora ko abo basuma bikinga gahumbezi butanguye kwira. Ubusuma bikaba bibera hafi y'akabare bita ku mashetani ngaho impande y'ikiraro ca Mpimba. Ahandi bikunda kubera ni haruguru mw'isite aho bita muri site noire, ahantu benshi bakunze kwita ngo kwa Rebeka. Aho hantu guhera nka saa moya z'ijoro saa mbiri hariho ubwana buba buhagazeho, nibaza ko bo bari muri bamwe baba baraheze n'amashuri bagaca biba amatelefoni nyene baca biruka zibagenera bamwe bagerana hagati y'amazu baca bakorotera mu rugo ruzi Mpimba ntushobora kubona niyo bajana. Rero abanyagihugu turi muri aka gace twosaba abarongoye zone kubo dusabira igipolisi bakaja baragira kizura cane cane ko bikunda kuba mu gihe amatara aba yacitse. Amatara akunda gucika kenshi ku Musaga. Ayo makuru aremezwa n'umukuru wa zone ya Musaga mu kiganiro aherutse guha radio Indundi Culture ku bijanye n'ubwo busuma nyene. Manyusi Nyokindi avuga ko telefone zibwe zigurishwa kuri magendo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ubusuma bw'ijoro buriho n'abantu usanga bahevye amashuri ubwabo ugasanga bafise n'iyindi misuri bakurira gatoya, iyo usanga atakikora usanga rero ibiyegereza kugira bafashanye muri ubwo busuma. Usanga bafise ababatuma zibana barangurira abahungu bakora ku mabata muri centre ville, rero ababwiye yuko ivyo bintu bazo barangura nabona ari nk'abasuma mu bandi. Twakoze inama muri misi twamiza ko abenegihugu twabwiye ko nabone dufasha mu kwicungera. Bamwe mu banyagihugu muri iyi zone Musaga barabazwa kandi n'ingene n'abasuma baba bafatanywe itonga bagahabwa igipolisi bahise bagaca bari kugwa atana umwanya uheze. Nari nababwiye mu ntango ni imyaka irenga 8 iheze abanyagihugu baba muri quartier Karurama ni ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke batabaza barongoye igihugu ku buzima bwabo bubangamiwe n'ibikorwa vy'ihinguriro ry'isima Buseko. Umuhisi nkuru nziza yagiye ataca bafashije. President Ndayishimiye mu myaka inamaze ku butegetsi ntaco arafasha abo banyagihugu badasiba kumutakambira bamusaba gufata ingingo zotuma ubuzima bwabo buva mu kaga. N'ubu nta kirakogwa mu kurindira ko umuti uboneka. Abanyagihugu bo babona ko bariko barahona akayombera. Elvis niyo mwongere. Imyaka irenga 8 batakamba abo baririra bose nta numwe arerekana ko abababaye n'abanyagihugu bo muri quartier Karurama iruhande y'ihinguriro ry'isima Buseko. Inumuko imitigito n'imyotsi birabangamiye amagara yabo. Hejuru y'ivyo umutekano wabo ntukwiye kubera urwamo rutegwa n'amamashini y'iryo hinguriro. Abasuma babarara ku mugono ariko nibo bice nikanda bakavyuka babasahuye urukomba amazi. Wavuba rero baheruka kwitura ni President Ndayishimiye kwigenekerezo rya 15 ukwezi kwa11 umwaka w'2023. Abanyagihugu begereye Buseko barandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bamwibutsa amagorwa barimwo kubera iryo hinguriro babana. Bamwibutsa ko yabahaye umuhango wo gukemura ikibazo ca Buseko. Ivyatevye President Evariste Ndayishimiye yararungitseyo intumwa. Abo basanze inkuru ari impamo abanyagihugu batarira abusema. Inama yabereye mu kigo ca Buseko nyene. Umukuru w'igihugu yarigeze no gutumayo umushikiranganje wiwe wa mbere Gerubendira Kabuca ku ntwaro ya Ndayishimiye. Urwego rujejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN rwaravuze ko ihinguriro Buseko rishobora kuba kaga ku magara y'abanyagihugu bagegereye. Abanyagihugu begereye Buseko babonye abajeje intwaro ataco bariko barabafasha mu 2022 barituye ubutungane. Buseko yaranse kwitaba muri sentare nkuru y'intara ya Cibitoke. Nyabuna itwara urubanza muri sentare ya Ntahangwa. Iyo sentare nayo ntiyigeze yumviriza abanyagihugu, yategetse gusa ko bokwitura ubushikiranganje bw'ibidukikije. Abanyagihugu bavuye bungururiza muri sentare Ntahinyuzwa, ariko kuva mu 8
umwaka uheze ntibarigera bumvirizwa. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira uko ikibazo cabo cabonwa ku ntwara y'umuhisi nkuru nziza. Urakoze Elvis, niyo mwungere mu bijanye no kwinonora imitsi. Urongo ishirahamwe ry'abanonotsi mu Burundi yaraye asokoye mu bazoherekeza umugwi nserukiragihugu uzitabira amahiganwa mpuzamakungu yimirije kubera ipari Bufaransa. Imvo na kamwana wa mama na mpinga yanje vyaranze uwarongoye umugwi w'igihugu seno mwigenwa ry'abazoherekeza uwo mugwi nserukiragihugu. Josiane Muzaneza. Muri iryo kete ryo kuwa 9 Mukakaro yandikiwe uburongoye umugwi w'igihugu seno ujejwe ivyo kwinonora imitsi. Uburongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi yamenyesheje ko atacitabiriye ihiganwa rizobera ipari mu Bufaransa, agira kanamenyesha ibikuru bikuru vyamutumye gufata ingingo nk'iyi toroshe. Kukaba nkako ambasaderi wa Kwizera Dieudonné yibukije umufasoni Sekerarizi yarongoye umugwi seno akagagazo yerekanye mu guhonyanga nkana amategeko agenga iryo shirahamwe mu kurungika abazoherekeza abanonotsi yishakiye kandi batigeze banakurikirana imyemenyerezo yabo bazoba baherekeje. Ivyo akaba yanabikoze atagishije inama abo vyega nukuvuga iryo shirahamwe ryo kwinonora imitsi. Eka aranagaruka ku gasuzuguro yaramutswe mu w'igihugu seno yerekanye mu kwihoza ubutumwa butandukanye yarungikiwe n'iryo shirahamwe kugira barabe uko botorera hamwe inyishu y'ico kibazo kuneza y'abanonotsi. Ingendo yarongoye ishirahamwe ry'abanonotsi avuga ko atashoboye kwihanganira hambavu yuko itanahesha icubahiro abayifashe. Ikindi nyamukuru ambasaderi Kwizera Dieudonné yashimikiye ko nukubona ubwigoro n'ingufu zose vy'abamenyereza n'ababunganira vyagwijwe n'ubusa kubera ko uburongoye umugwi w'igihugu seno yahisemo kwishirira akagwi kiwe, akagwi kazoba kagiye kwamura ivyamwa batagizemo uruhara ababibiri yakuye bigijweyo. Ari naco gituma warongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi yahisemwo kutazoherekeza abanonotsi biwe mu kwifatanya nabo bamenyereza babohewe amaboko imugongo n'akarenganyo bakorewe n'umufasoni Sekerarizi aramutwe mu gwiseno. Mu kurangiza iryo kete ryanahawe igopi umushikiranganje mu vyajejwe harimo inkino n'ugwaruka, ambasaderi Kwizera Dieudonné yipfurije amahigwe abo banonotsi bagiye guserukira igihugu, abasaba kudasamazwa niyo zuguru ahubwo bagashira imbere guhesha iteka igihugu cabo. Kuri iyo myidogo uruganda rwa RPA rwashoboye kuronka umupfasoni Sekerarizi arongoye umugwi w'igihugu seno. We avuga ko atakibazo nta kimwe giharazi kijanye n'abazoherekeza abo banonotsi. Aha mukaba mwomenya ko umugwi nserukiragihugu mu kwinonora imitsi bitekanijwe ko uhaguruka kuwa 23 Mukakaro. Mu bijanye n'amagara y'abantu, ikiza ca kolera kirigaragaza ku mutumba wa Gatunguru muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi ni mu ntara ya Bujumbura. Kuva mu ntango zino ndwi abari mu gisata c'amagara y'abantu baherekejwe n'abajejwe intwaro ku mitumba baguma baca mu mabarabara hamwe n'ahahurira abantu benshi bababwira kwitaho gusumba ibijanye n'isuku kugira bagwanye ico kiza. Dani Claire iratwumva. Kuva mu ntango zino ndwi abari mu gisata c'amagara y'abantu baherekejwe n'abajejwe intwaro bo hasi niho batangura kunyuragira mu bice bitandukanye hamwe n'ahasanzwe hahurira abantu benshi ku mutumba wa Gatunguru zone Rubirizi komine Mutimbuzi. Bagenda babwira abanyagihugu ko bakwiye kumera amagabo kuko batewe n'ikiza ca kolera. Isoko ryacu muri iyo zone rimenyesha ko mu ndwi iheze bamenye ko abantu babiri aribo bagwaye ico kiza. Aha aratubwira amabwirizwa y'isuku babibutsa. Turakoraje mu zose ko yabaye ndanse bamaze kugwara abantu babiri za muri Gatunguru. Umwe ruguru y'isoko abandi hepfo haruguru mu Carama bari babiri kandi ngo baratetse. Kuko ntabwo twari tuzi babivuga bitubwira ngo nabako aho bari bagwaye niko batwara kwa muganga bashamiye kuri kolera yadutse. Amatara hasabwe kuyateka gusa uvuga kuvuga ko naho baba bafite amatwarete usanga bakoresha nabi kugira isuku amatwarete baguze isuku. Isoko ryacu rimenyesha kandi ko abafise amaduka n'ububare bategetswe gushira amazi mu ndobo kugira abakiriya bose babagana bakaraba intoke, naho biruko amazi ngaboneka nabi. Bataruhije bamwe nabo batangusha gukora gutinya ko bashaka kuza abapolisi bakabaca amande ko barabihimirije umva haswe ko ari igipolisi kiza n'abajeje intwaro bakaraba ko haje gukahari kandi bamaze neza n'igikombe cyo gukaraba ntibaraguye ariko karatangwa kuwa mbere kuwa kabiri amazi aragoye
ase nirimo mu nzu kabiri mu nzu n'usanga nk'ibutike ifite akadobo ko nyine yogeramo n'akandi ko hanze. Aho muri zone Rubirizi abagwayi bakorera bavurirwa ku ivuriro riraho nyene muri zone Rubirizi. Uruganda rwa RPA rwarondeye Simeo Butoyi musitanteri wa komine Mutimbuzi ariko ntaco yashimye kuvuga. Urakoze Dani Claire iratwumva. Inyuma y'akaruhuko turatandukira ibijanye n'ubukene bw'igitoro. Hari udashije kuba bone kabisa kuva kera agenda yuko ntunze kabisa ntitwabanye kuva kera nk'abamukuru w'igihugu cye bose cyabwira je wundusha itunga naze gaha duharure dushira ha ku meza ndaba yandusha tuyaharura amahera dufise witwa ko ari gutunza ndusha abidoga ngo ibintu birazimvye genda muvyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje nece nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute none mwone kubera iki mutogira nk'uko aho ucuza kuvuga ubonye ninywereye akavinyu ngurumva rero ngo wari kwaye ngo yatubujije kuba umuvinyu ngo rero kwa unwa jenywa mu byo ndondeye. Inkurikizi ziva kwikena rikabije ry'igitoro mu gihugu zirabandanya kwibonekeza mu ntara ya Bubanza. Abanyagihugu muri iyo ntara bamenyesha ko amafaranga y'itike yo kwiyunguruza yiyongereye incuro zishika 3 muri kino gihe. Ipikipiki imwe ikabisiga yitwara abantu 5. Nadeje irakoze. Ubukene bukabije bw'igitoro buri mu gihugu bwatumye hagwirirana igitoro kidandazwa kuri magendo mu ntara ya Bubanza. Abanyagihugu bemeza ko iritiro imwe n'inusu y'ico gitoro kigurishwa kuri magendo igeze ku mafaranga ibihumbi 22 by'amarundi. Ibica bituma n'itike ryo kwiyunguruza ryaciye riduga ku rugero rudasanzwe. Aha abanyagihugu bagatanga akarorero ko kuva mu ntara ya Bubanza gushika i Bujumbura ko basigaye bariha amafaranga ibihumbi 12 kare bahora batanga amafaranga ibihumbi 4. Naho bakizigiye kibandanye mu kinyegero kiragishikira gusa cyake kizimba kijya kintu biti kibuni cyane kipodoka kigura ibihumbi 22 ubugiye kwiyunguruza ku mahera adasanzwe 12 nibyo tuyangaye Bubanza turi twara turi habine bitatu nibyo twara turi habusuzumbu cyane ajya kuba igitoro cyari niyarenga ngaho. Biturutse kandi kuri iryo bura ry'igitoro amategeko agenga uruja n'uruza mwibarabara ngo ntacubahirizwa namba. Uyu munyagihugu avuga ko ku moto basigaye bayigendera ko ari abantu bashika 5 kandi ko abapolisi atawe bagihagarika ngo yarengeje abatwara kuko akenshi baca babafumbatisha. Imoto niyemewe guhagurukira kwiza abantu 5 neza uko avuga ati igitoro tubona kuno kirombe nta moto n'imwe itwara umuntu n'uguhaguruke n'ibintu rero bane munafite abacakamira ariko batabaka kano umuntu. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza baganiriye na RPA bavuga ko batakibona uko bagiye kubaho kuko ubuzima butera buzimba uko bukeye uko bwije biturutse kuri iryo kena ry'igitoro. Bagasaba leta y'u Burundi gukora iko ishoboye igatorera umuti ico kibazo gihanze abarundi. Mu ntara ya Kayanza naho abategetsi mu ntwaro no mu gipolisi ngo nibo bahagarariye urudandazwa rwa magendo rw'igitoro nk'uko bimenyeshwa n'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Iyo igitoro kigize ngo kiraboneka kigabanganwa n'abo bategetsi abanyagihugu barorera igisigaye naco kikaronka uwutanze ruswa. Vicky Chris n'interetse. Inyuma hafi y'ukwezi atagitoro kibonetse ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, station Kobire irahahoze hari parking. Ku munsi wa mbere yari yaronse igitoro, ariko rero ico gitoro kibonetse abategetsi mu ntwaro mu gipolisi no mu butungane babanza kuronka ico bifuza cose, kimwe bagishira mu mamodoka ikindi mu mabido. Igisigaye rero kiraheza kigahabwa ubanje gutanga amafaranga kuba bagihagarikiye aho gitangwa nk'uko umunyagihugu abidoga. Yari yaciye mu kwezi kitatu yacize naho ashobora kuri bose mukabanda kugabangana n'umunsi agatwaragwira nk'ubu aragihagarariye ejo akagitanga ikomiseri kominari na konseye wa buramatari umva imodoka kugira inyweshe yatanga 100 imoto igatanga 20. Ikibabaza gusumba abanyagihugu nuko ico gitoro abo bategetsi baba bavomye mu mabido arico babuze baca baja kugura kuri magendo ku giciro c'umurengera. Hanyuma ku mugoroba Mfenya komiseri profesori yakirungika amabido yiwe amabido 10 kominara amabido 5 buramatari nawe ibido 10 nyene
turatangura gushira mu mabido tuzabumva nk'usokerere niba mu biki ngwikira 500 mutantero ukazabumva ngo mbikira 500 mu gitoro giherera muri ubwo buryo turamenye na bene gihugu bariko bararira bibabaje amabukeye n'icisho usanga kiri kuri marishe ntwari ikibuni bakisake kugurisha 25. twagerageje kurondera abajejwe intwaro n'igipolisi aho mu ntara ya Kayanza ariko twabakenye. Tukivuga ibijanye n'igitoro nyene musitanteri wa komine ya Mabanda iherereye mu ntara ya Makamba haridogerwa na bamwe mu banyagihugu ko yivanga mu igurishwa ry'igitoro. Uwo mutegetsi abo banyagihugu bamenyesha ko aheza akadandaza ico gitoro rimwe na rimwe ku kimenyane. Eroge Divin Remesha. Abanyagihugu muri komine ya Mabanda bavuganye na RPA baridogera musitanteri w'iyo komine Hatungimana Jean-Berry ko babuza kuronka igitoro aho kiba kibonetse. Ivyo yavuze nyuma yaho kuri uno wa kabiri musitanteri wa komine ya Mabanda ariwe yariko arakigurisha kuri station yegukira umugwiza atunga zwi ku mazina ya Gripeshe. Ayo masoko ya RPA avuga ko iyo mutegetsi aramuswa komine ya Mabanda yatanguye agiha abashaka bigira naho kumira aho batari kumwe mu mugambwe CNDD FDD. Amasoko yaduhaye akarorero ko amateka akomoka mu mugambwe TNL ishami genera Agaton Gwasa yimwe igitoro abo yemerera kugiha bo mugambwe CNDD FDD. Uyu munyagihugu amenyesha ko yabaha amaritiro atari make iwe ariko yanduza n'amafaranga ariko abantu badashira mu mabido nk'umuntu akaganira ibido nka 5 akakiramo kuzuza n'akamara ibintu twari dabone kuri kwitanye n'abanyagihugu. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko batangajwe n'ukuntu musitanteri yivanze mu vy'igitoro akanyegezayo n'izindi nzego ubundi arizo zabikurikirana mu gucunga itangwa ry'igitoro. Amaze kubona ko igitoro kigira gihere yahamagara abamotari ababwira ko atawurenza igitoro c'ibihumbi 100. Komiseri kominari ari ngaho anuwitereza yari ngaho nyene amarero wese yakira muntu kitiwe. Abo banyagihugu basaba ko iyo ngendo yohagarikwa hakibonekeza ugutanga igitoro bikurikije amategeko. Uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka musitanteri wa komine ya Mabanda Hatungimana Jean-Berry kugira ngo ico ashikiriza ku bimuvugwako. Ndagukengurukiye nawe Eroge Divin Remesha no kuri iyo nkuru hejeje kudushikiriza duce dusozerera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwayateze yompi kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza. Amahoro ayiwanyu.